mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza, ikaze muri aya makuru. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bakoze imyigaragambyo i Buruseli mu Bubiligi, bavuga ko bashaka kwerekana ko mu Burundi hakiri ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Natureke twivuga ico twifuza. Umuntu yavutse yishira yizana, ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira. Uyu rero numwe mu bateguye iyo myigaragambyo, Frederic Bamvuginyumvira, wigeze kuba na vice president wa Republika y'u Burundi. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina igifungo cya burundu mu rukiko rw'ubujurire. Mu rwego rw'ubujurire kandi umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan arasaba urukiko kumufungura. Naho perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahamagaje inama n'abayobozi b'inzego zitandukanye kugira ngo bige uko bemera ubwigenge bwa zimwe mu ntara zo muri Ukraine. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ntabacike, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Zimbabwe. Abaturage ibihumbi baraye bitabiriye mitingi ya mbere y'ishyaka riyobowe n'umunyapolitiki Nelson Chamisa utavuga rumwe n'ubutegetsi. Oriane Itangishaka aratubwira iyi nkuru. Iryo koraniro rya mbere ry'umugambwe mushasha w'umunyepolitike azwi cyane kandi atavuga rumwe na leta Nelson Chamisa yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Nelson Chamisa yashinze uwo mugambwe mushasha Citizens Coalition for Change mu kwezi kwa mbere mu ntumbero yo kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije inyuma yaho yigijwe inyuma kubera ikiza ca COVID-19. Ni nyuma yaho kandi yitandukanyije n'umugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi yarasanzwe amazemwo igihe kitari gito. Umushikizwamanza afise imyaka 44 asanzwe ari umupasitori mu ishengero. Yari yahiganywe n'umunyepolitike Emerson Mnangagwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2018. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ihava itesha agaciro ibirego yashikirije vyerekeye ivyavuye mu matora atemeye. Sentare yavuze ko Chamisa atari muyobozi yemewe n'umugambwe MDC, ivyo bituma ubuyobozi bw'uwo mugambwe buja mu minwe y'uwari acuditse na Emerson Mnangagwa bari basanzwe bahiganwa. Iyo ngingo yatumye Chamisa aba atagihabwa uburenganzira bwo gukorera mu biro bikuru by'umugambwe canke ngo aronke imfashanyo igenewe umugambwe ivuye muri leta. Ku bijanye n'urwo rubanza muri sentare, muri iryo koraniro ryo kuwa Mungu, Chamisa avuga ati baratwaye vyose ariko ntaco bimbwiye. Yabwiye abitavye iryo koraniro bari mu myambaro y'icatsi gitoto ati duhagaze neza, tugiye gutangura bushasha. Uyu n'umugambwe mushasha. Chamisa yavuze ashimitse yongera yagiriza ibiro bijejwe amatora yuko bafise umugambi wo kwiba amatora nk'uko babikoze muri kahise. Uwo mugwi urahakana ivyo birego. Ijwi ry'Amerika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahamagaje inama y'abayobozi b'inzego zitandukanye igamije kwiga uko bakwemera ubwigenge bwa zimwe mu ntara zo muri Ukraine. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru. N'ingingo ishobora kongereza icuka kibi kiri hagati y'Uburusiya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi mu gihe hari impungenge zikomeye ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine umwanya uwari wo wose. Inama y'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano ibaye mu gihe hari gutana mu mitwe kuriko kuriyongera mu buseruko bwa Ukraine. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi bibona ko Uburusiya bushobora kubikoresha nk'icitwazo cyo gutera ico gihugu. Ivyamuzinga vyabandanije kwasana uno musi kwa mbere mu ntambara imaze igihe hagati y'inteko za leta ya Ukraine n'abashaka kwiyongora kuri ico gihugu bashigikiwe n'Uburusiya. Abategetsi b'inteko zishaka kwiyongora basohoye uno musi kwa mbere amatangazo kuri televiziyo asaba
Putin kwemera intara zabo ko ari amaleta yigenga, bongera bamusaba gutera igikumu ku masezerano ya kivandimwe agenewe kubaha imfashanyo ya gisirikare kugira bikingire ivyo bavuga ko ari ibitero bibandanya vy'igisirikare ca Ukraine. Inama nshingamateka y'Uburusiya yabisavye mu ndwi iheze. Abategetsi ba Ukraine barahakana ko bariko barakora ibitero, bagiriza Uburusiya ko buriko burasomborotsa intambara mu gihe vya muzinga bibandanya kwasana mu bice bitandukanya inteko za leta n'abagwanyi bashaka kwiyongora kuri Ukraine mu buseruko bw'igihugu. Kuri uku kwitana ba mwana hagati y'Uburusiya na Ukraine, kuri uyu wa mbere Ukraine ihakanye ibyatangajwe n'Uburusiya ko ingabo zayo zaba zagabye ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Fidel Niyongabo arakomeza. Anton Gerashenko, umutegetsi wo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Ukraine, yabwiye abamenyeshamakuru ko ata musirikare n'umwe w'igihugu ciwe yinjiye ku butaka bw'Uburusiya kandi ko ata n'umwe yishwe. Uburusiya bwo bumenyesha ko abasirikare 5 b'ico gihugu biciwe ku butaka bwabo. Ukraine itangaza ko amakuru avuga ko inteko zayo zari mu ntara ya Rostov aho zoba zari zigiye gukora ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi ari binyoma. Abategetsi b'ibihugu vyo mu burengero bw'isi baragabisha ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko arondera icitwazo kugira atere igihugu ca Ukraine kirangwa na demokrasi. Abategetsi b'Uburusiya barahakana ko bafise imigambi yo gutera ico gihugu, yamara bashaka ko ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN ribahumuriza ko ritazorekurira Ukraine hamwe n'ibindi bihugu vyahoze ari vy'abasoviet kuryinjiramwo. Basavye kandi iryo shirahamwe ko rihagarika kurungika ibigwanisho muri Ukraine hamwe no gukura inteko zaryo mu bihugu vyo mu Buraya bwo mu buseruko. Ivyasabwe n'abategetsi b'Uburusiya vyariyamirijwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Kugira ngo umwuka mubi uve hagati ya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'andi mahanga, Perezida w'Ubufaransa yasabye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin kuvugana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri iyi ntambara rero itutumba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nabyo Fideli Niyongabo tubimubaze. Umutegetsi mu biro vya Perezida w'Ubufaransa atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye abamenyeshamakuru ko guhuza Putin na Biden ari ibintu bishoboka kandi biva kuri Putin. Ivyatangajwe n'umutegetsi bibaye amasaha 28 nyuma y'uko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron avuganye inshuro zibiri kuri telefone na Perezida Putin na Perezida Biden mu kigoro ko gutunganya inama hagati y'abo bategetsi babiri. Yatangaje ko bariko bagira kigoro ko kugabanya uruhagarara muri Ukraine. Uwo mutegetsi avuga ko Perezida Macron ariko akora ibishoboka byose kugira Putin na Biden bahure. Ibiro vya Perezida w'Ubufaransa vyasohoye itangazo mu masaha ya kare uno munsi kuwa mbere ryerekana ko abo bategetsi bombi bemeye mu bisanzwe guhura. Abategetsi bo mu biro vya Perezida Biden batangaje ko inama nk'iyo ishobora kuba hamwe Uburusiya butotera Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bamenyesha ko hakiri kare kuvuga ku vyerekeye iyo nama ko ata migambi iboneka ihari ku bijanye nayo. Mukomeje kumva amakuru radiyo yanyu ijwi ry'Amerika yabateguriye. Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizeho itsinda rizategura inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe, inama iteganijwe mu Misiri mu kwezi kwa 11 gutaha. Iyi nkuru nayo tuyibaze Fidel Niyongabo. Intumwa ya Amerika ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe John Kerry yatangaje no munsi kw'iryo koraniro rizobera mu gisagara ca Sharm el Sheikh. Kerry yamenyesheje ko ibindi bibazo biri mu makungu nk'icerekeye igihugu ca Ukraine bitazohindura uko ibintu vyifashe muri iki gihe ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Avuga ko ari ikibazo kigeramiye abantu bose baba kuri iyi si. Bitangaje ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire wa Misiri Sameh Shukri i Cairo mu Misiri aho yashitse ejo ku munsi wa Mungu. Shukri yatangaje ko baganiye ku migambi iryo koraniro ritegekanya kuzoshikako. Ivyo harimwo gutegekanya amafaranga agenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu masezerano kwihindagurika ry'ibihe y'Ipari mu mwaka wa 2015. John Kerry yarabonanye kandi na Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi. Yatangaje ko Amerika iriko ikorana na Misiri kugira ico gihugu gikoresha amasoko ntanganguvu atonona ibidukikije muri kazoza. Noneho tujye muri Senegal. Abantu barwanya abakundana bahuje ibitsina bakoze imyigaragambyo rero yo kwamagana ubwo buzima. Ni inkuru yateguwe na Oriane Itangishaka. Iyo myirekano yari yateguwe n'umugwi w'Abayisilamu bavuga ko umugambi w'ababana basangiye ibitsina uriko uzanwa n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi kandi ko ubangamiye imico kama yabo. Iyo myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Muri yo akagwi k'abagabo karaturiye ibendera y'abubakana basangiye ibitsina, bongera baririmba bavuga bati Senegal ntizokwigira yemera umuco wo kubakana kw'abasangiye ibitsina. Abandi bari bafise ivyapa vyanditse ko
iyamirize umuco wo kubakana kw'abasangiye ibitsina n'ibindi vyanditse ko dusavye ihagarikwa y'imico n'imigambi y'abubakana basangiye ibitsina canke abahindura ibitsina vyabo n'ababayeho mu buzima butajanye n'ibitsina vyabo. Amategeko mpanavyaha y'igihugu ca Senegal gisanzwe kigizwe n'ibice 95% vy'abayisilamu avuga ko abubakana basangiye ibitsina baba bariko bakora ibikorwa vya kirazira hagati y'abasangiye ibitsina kandi ko ibihano ari umunyororo w'imyaka 5 canke amande angana n'amadolari y'amanyamerika 2,500. Yamara abari mu myiyerekano bavuga ko batemera ko iryo tegeko ribaho, abandi bakavuga ko ahubwo igihano cokongerezwa ku myaka 10. Ingingo yasaba ko ico kiringo mu munyororo coshikanwa ku myaka 10 yarasubijwe inyuma mu nama nshingamateka aho yashikirizwa mu kwezi kwa mbere. Abategetsi bo mu mahanga iyo bagendeye Senegal bama basavye ko ico gihugu corosha ibihano ku bantu bari kurushi bari muri uwo mugwi w'abantu bakundana basangiye ibitsina. Suleiman Diouf, umugabo akundana n'abagore canke abagabo, niwe umuyobozi w'ishirahamwe ry'abakundana basangiye ibitsina, abahindura ibitsina vyabo, ababayeho ubuzima butandukanye n'ibitsina bavukanye, hamwe n'abandi bari mu migwi ijanye n'iyo. Avuga ko amaze guhakwa kwicwa inshuro 2 bikaba vyaratumye ahungira mu gihugu c'Ubufaransa. Akavuga kandi ko n'umwana wiwe w'uruyoya akiri muri Senegal ahora akorerwa iterabwoba. Muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Oriane Itangishaka na Fidele Niyongabo barakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwakurikira kandi ibiganiro n'amakuru byacu ku rubuga rwa internet wa/akadomo radio yacu voa.com no kuri YouTube VOA radio yacu. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina igifungo cya burundu mu rukiko rw'ubujurire i Kigali, kandi ntabwo yarari mu rubanza, ariko umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi we yarukurikiranye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, ubushinjacyaha bwanzura ku bujurire bwatanze mu rubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be 20 rwasabye ko Rusesabagina Paul utarigeze agaragara mu rukiko rw'ubujurire ko yazahanishwa igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwasabye ko mu byaha byahamijwe Rusesabagina birimo icyaha cyo kuba mu mitwe y'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba hazongerwamo icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba aho kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byakozwe n'abandi nk'uko byari byavuzwe n'urukiko rubanza, ndetse akazahamwa n'icyaha cyo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha buhereye kuri ibi byaha rwasabiye Rusesabagina kuzafungwa ubuzima bwe bwose. Iki gifungo cya burundu ni nacyo cyasabiwe Nizeyimana Marc wahoze ari umusirikari mukuru mu mutwe wa FRN afite ipeti rya koloneli, nawe yasabiwe igifungo cya burundu. Kuri Nsabimana Callixte Sankara wari wakatiwe igifungo cy'imyaka 20, ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 25. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire nawe kuzamuhamya icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo. Nsabimana yabwiye urukiko rw'ubujurire ko yongeye gusaba imbabazi. Mu ijwi rituje yavuze ko nta rundi rukiko bazajuririra nyuma y'imyanzuro izafatwa n'urukiko rw'ubujurire. Avuga ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kumusabira gufungwa imyaka 25 kidakwiye kuko yasobanuye ko kitagamije kumugorora. Mu magambo ye yagize ati justice si vengeance. Aravuga ati niba byaba kumvisha umuntu ntabwo wakumvisha umuntu wafashije ubutabera. Nsabimana yavuze ko ibyo abashinjacyaha bifuza bibabaje kuko bitandukanye n'isezerano bamuhaye ubwo bwamusabaga gufasha ubutabera nabwo bukazamufasha kumugabanyiriza ibihano. Yavuze ko asoza asaba urukiko kutazemera icyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko yashyize imbaraga nyinshi mu kwitandukanya na FRN. Yashoje asaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibitero byakozwe na FRN yari abereye umuvugizi. Nsabimana yavuze ko amarira yarira atasubiza ibintu inyuma, asaba urukiko ko rwazareba ku ruhande rumwe ku bibi yakoze n'ibyo yakoze afasha ubutabera. Yavuze ko azaba umunyarwanda mwiza wubahiriza amategeko nk'ivanjiri ntagatifu.
muri uru rubanza kandi ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose kongererwa ibihano kugeza no kubahamijwe n'urukiko rwa mbere ibihano byo gufungwa imyaka 5 ndetse n'3, bose basabirwa kuzafungwa imyaka 20. Wasabiwe mike yasabiwe gufungwa imyaka 15. Mugore umwe rukumbi Angelina Mukandoti uri muri iri dosiye ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 20, wasaba urukiko rw'ubujurire kuzazirikana ko bigoranye ko umunyarwandakazi amara imyaka 80. Asaba urukiko kuzashingira ku myaka maze akarekurwa agasubizwa mu buzima busanzwe. Urubanza ruzasomwa itariki 21 z'ukwezi gutaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tugume ku rwego rw'ubucamanza mu Rwanda nanone kandi mu by'ubujurire, umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan n'abamwunganira mu mategeko barasaba urukiko kumurekura. Bavuga ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rwa mbere kirimo amakosa yamuhamije ibyaha bitakiri mu mategeko mpanabyaha y'u Rwanda. Ubushinjacyaha burega Cyuma Hassan kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye. Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan yageze ku rukiko ari n'amadosiye amufasha kwiregura. Yari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa igizwe n'ishati n'ikabutura ndende, arinzwe n'abacungagereza. Kuri iyi nshuro abanyamategeko babiri Jean Bosco Ntirenganya Sefu na Gatera Gashabana nibo bamwunganiye. Yabwiye urukiko rw'ubujurire ko umucamanza mu rukiko rukuru yitiranije inzego bituma muhana bogamye. Yavuze ko yashingiye ku itegeko ryashyiragaho inama nkuru y'itangazamakuru yahaga ububasha gutanga amakarita ku banyamakuru b'umwuga. Yasobanuye ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura kuva mu 2013 nta bubasha rufite bwo gutanga amakarita ku banyamakuru. Yavuze ko icyo rushinzwe ari ukureba imyitwarire y'abanyamakuru kandi ko no kuba umunyamuryango ari ubushake atari itegeko. Abanyamategeko bamwunganira bavuze ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwahawe ububasha ntaho ruzwi mu mategeko. Bavuze ko ari urwego abanyamakuru bishyiriyeho ku bwumvikane. Babwiye urukiko ko Cyuma Hassan yakoze amakarita ya Ishema TV kuko igitangazamakuru cye cyari cyanditse kandi gifite ubuzima gatozi. Bavuze ko urukiko rukuru mu cyemezo gifunga Cyuma rwibeshye rugashaka kumwambura uburenganzira yemererwa n'amategeko. Umushinjacyaha Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko mbere y'uko afungwa Cyuma yari yarishyuye amafaranga 20,000 mu rwego RMC asaba kuba umunyamuryango na nyuma aza kubisaba mu nyandiko. Uregwa yavuze ko ayo mafaranga yayishyuye nk'abandi banyamakuru mu mugambi wo gushakira ubushobozi urwego RMC. Umushinjacyaha akavuga ko yagombaga kugana urwego rukamuha ikarita y'umunyamakuru w'umwuga aho kuzikorera. Umushinjacyaha akavuga ko mukamuhana nta kwitiranya inzego kwabayeho. Cyuma n'abamwunganira bavuga ko urukiko rukuru rutatesheje agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha bwashingiye ku ngingo z'amategeko zitariho. Umunyamakuru Cyuma avuga ko mu kumuhamya icyaha cyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu cyaravanywe mu mategeko ari ikimenyetso simusiga ko n'ibindi byaha bamurega ari ibihimbano. Yibukije ko batangiye bamurega gukubita no gukomeretsa ku bushake, ubushinjacyaha bukavuga ko bwamureze bushingiye ku makuru y'ibinyoma ari nabyo byatumye agirwa umwere ku rwego rwa mbere. Cyuma akavuga ko nyuma y'urukiko rukuru iyo haba hari igihano cy'urupfu bagombaga guhita bamumanika kubera amakosa y'urukiko. Kuri we ubujurire bw'ubushinjacyaha muri uru rubanza simpuhwe bwamugiriye, ahubwo bwakozwe n'ikimwaro bubonye hasohotse icyemezo kimufunga kidashingiye ku mategeko. Bashingiye ku ngingo z'amategeko Gashabana na Ntirenganya bavuze ko bitewe n'ikosa ryakozwe mu rubanza rwose umucamanza usuzuma ubujurire abagomba guhita atesha agaciro ibyakozwe byose. Bakavuga ko ufite inyungu muri urwo rubanza ashobora gutanga ikirego bundi bushya. Umushinjacyaha agasubiza ko kwibeshya ari ibintu bibaho ku kiremwa muntu. Avuga ko bakibona ko umucamanza yibeshye ku cyaha kitakiri mu mategeko mu nyungu z'ubutabera buboneye bahisemo kukijuririra. Yabwiye urukiko ko Cyuma yarezwe uruhurirane rw'ibyaha byinshi kandi ko bitabuza ko umuryozi bikiri mu mategeko. Mu guhimba no kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru uruhande rwa Cyuma rwikoma umucamanza n'ubushinjacyaha ko nta n'umwe uzi umunyamakuru w'umwuga bisunze amategeko. Basobanuye ko umunyamakuru w'umwuga akora itangazamakuru nk'umurimo w'ibanze kandi akanagira ubumenyi shingiro mu itangazamakuru. Cyuma avuga ko mu myaka 8 amaze akora itangazamakuru atagombaga gusaba uburenganzira urwego rutabifitiye ububasha. Mu magambo akomeye abwiye urukiko ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda rukora mu buryo yise ubwa kinyeshyamba. Abamwunganira bakavuga ko umucamanza atagombaga gushingira ku mategeko y'urwego bise ko ruriho nk'abaringa kuko nta tegeko rurikiraho. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko Cyuma yujuje ibisabwa umunyamakuru w'umwuga. Mu magambo make ku bushinjacyaha bugakomeza kuvuga ko yihaye uburenganzira bwo gukora amakarita y'akazi bihabanye n'amategeko. Ku ngingo yo kuba umucamanza yarategetse ko ahita afatwa agafungwa kuko yashoboraga gukomeza kuyobya rubanda, Cyuma siko abibona.
aravuga ko nta nkuru bahimbaga mu zo batangazaga, gusa yumvikanye avuga ko hari abafite inyungu za politiki batashimaga ibyo yakoraga. Yavuze ko hari abategetsi bakunze kumuhamagara kuri telefone bamusaba gusiba ibiganiro kuko kubitangaza kwabaga ari ukubarega ku mukuru w'igihugu. Abanyamategeko bakavuga ko kuba yaraburanaga yidegembya yagombaga gukomeza kwidegembyana, cyane ko yari yajuririye icyemezo cy'urukiko. Bariko mu rukiko rukuru ko rutashishoje mu gufata icyemezo rukagwa mu marangamutima y'ubushinjacyaha, basabye ko yarekurwa ibindi byemezo bikazafatwa ari hanze. Ubushinjacyaha bwo bwabihariye ubushishozi bw'urukiko bwavuze ko ntacyo bunenga mu cyemezo cyafashwe, busaba ko akomeza gufungwa mu gihe cy'imyaka 7 ndetse agatanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Cyuma akavuga ko kugumishaho icyemezo cy'urukiko rukuru byaba bisobanuye ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda buri mu kaga, akavuga ko byaba n'umwanya wo gukemanga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Umukuru w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye akubutse mu rugendo ku mugabane w'Uburayi, avuga ko akuyemo inyungu nyinshi zirimo miliyoni zirenga 200 z'amayero igihugu cye cyemerewe n'amahanga. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Kuri no w'Imana mw'ijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuye muri iyo nama, aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro y'abamenyesha makuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba. Arashimwe intambwe Uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero, ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214, muri zo miliyoni 214 miliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiya ca Rusizi, ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi dushobore kubibungabunga neza. Hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanganguvu n'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimwe n'ubworozi, amagara y'abantu, bijanye n'inyigisho mu mashure. Ivyo vyose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishira mu ngiro vuba. Inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi babi Burayi bipfuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu. Nkuko namanda bivuga abarundi barahindutse, ivyo nabonye barahindutse cyane, kuko abitavye iyo nama, abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu, warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose, ntitwavuga ngo imigambwe itankiyi, baraje bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje. Twarayaze neza, ndabashikiriza nyene Burundi bumeze, nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza, nuko bose nta uvuga ngo agiye kuguma hanze, bose barashaka, urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo c'amavukiro. Naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya. Hariho ikitatujyoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi Uburundi. Twarabonye abarundi bakeyi bari kurushi aho sinabishimye nabagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano Burundi, turababajwe nuko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu. Ni nkuko bisutse mu maso, kuko nta numwe yabaraba, nta numwe yarabakeneye, mugabo murumva yuko ari bimaramare. Frederico Bamvuginyumvira yari mu batunganije imyirekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi, arimwo no kunyuruza abantu, nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka, asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose. Natureke twivuga ico twifuza. Umuntu yavutse yishira yizana, ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira. Habe namba twebwe dukeneye ko tuba Barundi, tushaka ijambo tukandi tukarironka. Nico ndandaye yazize, kandi natwe tubwiza kukikiranira gushika tukironke. Intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi, ari nziza tukavuga ko ari nziza. Naheba CNDD-FDD avugira Abarundi ku rubuga ari CNDD-FDD atawundi muntu numwe afise ijambo. Niyo abashaka demokrasi niyicara demokrasi tuyiganire. Uko gucinyiza si demokrasi, ivyo ni vya gisirikare turavyanse. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa, abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaje i Burayi kugira bumvisha abagize umuryango umwe bwa Burayi ko Burundi bukwiriye kuva mu bihano.
Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi ry'Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL, tuzaba twawukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek yo mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegal, Misiri ndetse n'urw'imisozi igihumbi, nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Ijwi ry'Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi ry'Amerika. Ninde uzakijyana? Ntimuzacikwe. Ijwi ry'Amerika mu gihe rero nshuti banywanyi mugitegereje BAL mu kwezi gutaha, umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda ubu ngubu arimo aradukurikiranira Tour du Rwanda, isiganwa mpuzamahanga ry'amagare rizenguruka u Rwanda. Uyu munsi umufaransa Sandy Dujardin yegukanye intera ya Kigali Rwamagana. Jean-Claude Munyandinda. Mu ntera y'ibirometero 148 na metero 300, abasiganwa bakoze urugendo rugizwe ahanini n'imihanda itambika. Abakinnyi bane bayobowe n'umwongereza Leo Hayter bakomeje kugenda imbere y'abandi mu gice kinini cy'intera, ndetse bashyiramo ikinyuranyo cy'iminota 4. Uwo mwitangirizwa ariko wakomeje kugenda ushiramo uruhongohongo uko abakinnyi barushagaho gusatira iherezo, ku buryo abakinnyi benshi barangije mu kivunge. Gusa umufaransa Sandy Dujardin wo mu ikipe ya Direct Energie yo mu Faransa yabatanze gutereka ipine y'igare ku murongo usoza, yegukana iyi ntera ya Kigali Rwamagana akoresheje amasaha 3 amasegonda 28 n'ibyijana 25. Ku mwanya wa kabiri haje Axel Laurence, undi mufaransa ukinira ikipe ya B&B Hotels nayo mu Faransa. Hakurikiraho Jonathan Valencia Restrepo umunyakolombia mu ikipe ya Androni Giocatori yo mu Butaliyani. Enoch Mulweberhan umunya-Eritrea wo mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage yaje ku mwanya wa 4. Hanyuma umunyarwanda Renus Uhiriwe ukina mu ikipe y'igihugu Team Rwanda aza wa 5. Ku giteranyo rusange classement general, nyuma y'uduce tubiri twisiganwa Tour du Rwanda, umukinnyi wicaye ku mwanya wa mbere akaba ari nawe ucyambaye umupira w'umuhondo maillot jaune ni Alexandre Geniez, umufaransa wo mu ikipe ya Direct Energie yo mu Faransa, ari nawe wegukanye agace k'umusogongero prologue. Akurikiwe n'umunyakolombia Jonathan Valencia Restrepo ukinira Androni Giocatori yo mu Butaliyani. Ku mwanya wa gatatu hakaza Sandy Dujardin wegukanye intera ya Kigali Rwamagana. Muri iri siganwa Tour du Rwanda rya 2022, amakipe amwe namwe aboneraho gutsura umubano. Abahagarariye ikipe ya Israel Premier Tech yo muri Israel basuye akarere ka Bugesera mu rwego rwo gushimangira ubucuti basanzwe bafitanye n'ikipe y'umukino wo gusina ku magare ya Bugesera. Ku ruhande rwa Bugesera Cycling Team barishimira uruzinduko rw'inshuti zabo z'abanya-Israeli, cyane cyane ko ngo bongeye kubatera inkunga nk'uko basanzwe babigenza. Harimo spare parts, pièces de rechange z'amagare, hakaza n'igare rya Factor rifite agaciro gakomeye cyane. Naryo turarishima kuko dufite abakobwa benshi hano hanze mu Bugesera bafite impano, ariko ikibazo kiri ku kuba tubabonera amagare yo gutwara. Nicyo kibazo tugira, kuko kugira ngo ubone igare ry'umukinnyi biba bigoye cyane road race. Ubwo rero biri kongera umubare w'amagare, uko wongera umubare w'amagare niko twongera natwe umubare w'abakinnyi, iyo twongera umubare w'abakinnyi niko turushaho gukompeta n'andi ma equipe, tugashobora kubona abana benshi bashobora kwitabira amasiganwa. Murakoze. Kuri wa kabiri Tour du Rwanda irakomeza, basiganwa intera ndende kurusha izindi uyu mwaka. Intera ya Kigali Rubavu ireca n'ibirometero 155 na metero 900. Abakinnyi barahaguruka i Kigali saa 2 za mu gitondo. Umukinnyi wa mbere akaba ategerejwe ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu hafi y'uruganda rw'inzoga isaa 6:10. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ijwi ry'Amerika, amakuru twabateguriye ari hafi gusoza guhumuza, nk'uko rero Jean-Claude Munyandinda abibabwiye. Ejo Tour du Rwanda izakora urugendo Kigali Rubavu kilometero 155 zirengaho gato. Mu Rwanda kandi ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina
adahari igifungo cya Burundi mu rukiko rw'ubujurire i Kigali. Urukiko rwa mbere rwari rwaramukatiye gufungwa imyaka 25. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko akubutse mu Burayi azanye inkunga y'ibihugu by'Uburayi zirenga miliyoni 200 z'amayero. Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane. Umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Murakara.